banywanyi ba Katuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi inshuti z'ikiganiro Deutsche Kurs ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Twari tumaze igihe tuganira n'ibijanye n'umwanya, ibihe, amasaha, ingene ivyo vyose bivugwa bikora mu kidagi. Aho twabonye ko hari deux registres, un officiel et un inofficiel. Kuri uno munsi dutanguye iki kiganiro n'iyindi structure grammaticale nshasha. Nivyo tumaze guhura nayo mugabo umwanya ntiwari bwashike kugira ngo tuyihagararire, tuyihweze, tuyimenye, tuyinonosore. No munsi tugiye gutandukira ikintu mu kidagi bita preposionen. C'est une structure grammaticale yitwa preposionen. Prepositionen ni un mot, il est au pluriel. Muribuka igihe twiga la formation des mots en allemand au pluriel, comment tout ça fonctionne. Twabonye en qui est la terminaison de ce mot et qui nous renseigne sur le numerus, donc le nombre, le pluriel. Koko ni au pluriel kuko iki kintu kiri ubwoko butandukanye. C'est une structure grammaticale, novuga un groupe de mots igizwe n'amajambo à des formes variées, diversifiées, zisigura ibintu bitandukanye, zigakora dans des circonstances différenciées aussi. Reka tugerageze gusitiwa iki kiganiro dans son contexte véritablement grammatical allemand. Muribuka mu ntango twarumvise yuko abahinga mu rurimi barunonosoye bafashe amajambo yose uko angana agizwe n'urwo rurimi, barayiga bafatiye ku bintu bifadika kandi bitandukanye, aho au bout de l'exercice de recherche intellectuelle on a regroupé ayo majambo mu mirwi 8. Amajambo yose agize ikidagi bayashize mu mirwi itandukanye 8. Iki kintu rero prepositionen ni umwe mu mirwi 8 igize ururimi rw'ikidagi. Twibukanye twarabibonye igihe twiga ikintu kijanye na verbe mu kidago pluriel verben. Irivuga twasanze nayone ari jambo hamwe n'ayandi majambo afise icahuriyeko, particulièrement leur fonction grammaticale, agize umurwi. Nguyu yundi mugwi tumaze kubona kandi twaranabivuze muri iyi mirwi 8 ndiko ndavuga igize ururimi rw'ikidagi. Umurwi twabonye ubwa mbere wari umurwi ugizwe na
amavuga des verbes aho twaboneye ko effectivement au sein de ce groupe hariho des sous-groupes, une catégorie de mots avec des sous-catégories selon tel ou tel autre critère. Umurwi wa kabiri tugiye kubona en détail kwihweza mwido nido n'ikintu bita preposition. Mbega preposition ni iki? Ifasha iki mu rurimi? Ikoreshwa gute? Bigenze gute? Icyo mwomenya cyo n'amajambo atandukanye de diverses formes mais aussi ayant novuga pas la même mais en tout cas une fonction grammaticale semblable. Batiye kuvyo twabonye gushika ubu ndabibutse preposition zibiri twize mugabo tutihutira kuzihweza twazibonye gutyo turiko turiga ibindi. Yari preposition yandikwa gutya n'iyindi yandikwa gutya. Ababwiye ko twaronsa akaryo keza ko kugaruka kuri uyu murwi wa mungane. Izi ko ari zibiri twazibonye tuzibonera hamwe na amaverbe. Iyi aus twayibonye en rapport avec un verbe yitwa kommen, aho turiko turamenyana twifuza kumenya umuntu umwibwira ukavuga uri wingene witwa niyo uva, ukoresha rero irivuga bita kommen. Mugabo ndabibutse iryo rivuga kommen ntaco rifise risigura litari kumwe n'iyi aus. Arico gituma ugiye kumwishura canke uvuga uti mva mu gihugu iki niki, uvuga uti ishi jewe comme, le verbe kommen conjugué à la forme yayo ich komme, ubwirizwa gukwirikiza iri jambo ryitwa aus. Ntushobora kuvuga ngo ich komme Burundi, ich komme Deutschland. Oya, habuza ko aus iryungane ryawe ntirisigura icyo ugomba gusigura, no kuvuga ntirivuga icyo ugomba kuvuga iyo uva. Ich komme aus Burundi. Donc kommen muri context yo kuvuga iyo umuntu ava yavukiye yakuriye udashize ko aus ntaco rifise rivuga. Iyi in nayo twayibonye dans un contexte ya wohnen, ich wohne, canke leben, vivre. Nongaha niko kuko le verbe wohnen canke leben ntushobora kuyikoresha ngo igire un sens, tout au moins grammaticalement ntushobora kuyikoresha ukavuga ngo ich wohne, ugomba kuvuga wohnen ni kuba, aha naho ni kuba, aha ni aho uba ucumbitse, aho uba ubaye. Leben ni vivre, vivre et habiter. Wohnen ni habiter, leben ni vivre. Jewe mba mu Gihosha, jewe mba mu Cankuzo, ntushobora kuvuga ngo mba Cankuzo, mba Gihosha. Oya, aka kantu in kabwirizwa kuza kandi kaza inyuma ya le verbe wohnen canke le verbe leben kugira ngo
rimwe muri izo ukoresheje rigire un sens. Donc c'est un mot extrêmement important pour le sens. Mwatubonye aus, in. Ce sont de petits mots. De petits mots du genre. Nitwo bita rero preposition. Préposition. Sur le plan de la forme agize, aus, in, pour exemple. Twari tumaze iminsi twiga ingene abadagi basoma bavuga babaza ibintu bijanye n'umwanya. Tukiriko turihwera ico kintu twarabonye ose ibintu bijanye ibihe bitandukanye vy'umunsi. Tageszeit, les temps de la journée, les moments de la journée, le matin, midi, après-midi, soir et nuit. Turiko turavuga ivy'iminsi. Wochentage. Tag, musi Tage ni le pluriel de tag. Iminsi. Wochen ni une semaine. Et Wochentage, ce sont des jours qui constituent une semaine. Ikindi twabonye kandi twamazeho igihe gito kitari gito ni Uhrzeit. Twarabibonye umwanya utari muke ijanye n'ibihe vy'umunsi amasaha. Wochentage ni iminsi y'umundwi. Tageszeit ni ibihe bitandukanye vy'umunsi. Rero hariho ikintu ciswe des mots qui sont à la disposition de la communication mu kidagi kugira ngo ushobora kuvuga ikintu kijanywe na Tageszeit, Wochentage canke Uhrzeit. Ni muri bwa bwoko rero kutujambo tugufi ngutu in, aus, turi muri wa mugwi wa preposition. Ngaha rero Tageszeit ni ryari uzoza kwishura, ni ryari dushobora kuza gusoma, ni ryari. Utwo tugiye kuraba rero, ce sont des prépositions, genre de mots, qui en fait portent en eux-mêmes un sens indicatif du temps. Le temps, soit par rapport à l'heure, soit par rapport au jour de la semaine, change par rapport au moment de la journée. Utwo tugahara bizokugora gushikiriza icyumviro grammaticalement kirongorotse canke kigoroye. Izi rero zitanga iki? Une indication sur le temps. Zirafise rero ingene zitwa. Izi tugire turabe zerekana ikintu kijanye na le temps. Tempus. Le pluriel ya tempus ni tempora. Tempus, le temps. Tempora, c'est la même notion, le même mot, mais qui est au pluriel. Tempus, tempora. Ndimutangare cyane kubona iki kintu gisa n'ururimi kumbure tutuba tumenyereye. Hariho sur le plan de la grammaire mu kidagi, hariho des notions, des concepts grammaticaux qui sont en fait empruntés
de par leur appellation qui sont empruntés en langue étrangère. Et particulièrement, et en l'occurrence, en latin. Tempus, le temps, c'est en latin. Tempora, c'est le pluriel iatin. Donc, le terme est emprunté du latin. Hariho rero izo mots qui entrent dans cette catégorie de mots indicatifs sur le temps, les jours, n'izindi bazita temporale, preposizione, temporale, prepositionen, temporale, preposition. Temporale mwabonye yijiva ivuye muri la forme de pluriel ya tempus ariyo temps en terme emprunté du latin. Préposition je kuivuga ni genre de mot, une catégorie de mots avec une fonction grammaticale bien spécifique. Donc, il s'agit d'un groupe de mots ou sous-groupe, si vous préférez, de mots qui renseigne sur le temps, ikintu cabaye, ikintu kiba, canke ikintu kizoba. Il s'agit d'un ensemble de mots qui renseignent sur le temps. Le temps, ikintu kizoba, ikintu kiriko kiraba, canke ikintu cabaye. Temporale, preposizione. Ni nguko ngaha tugarutse gatonya kuri izi aus na in twabonye mu ntango. Mvuze ngo ich komme aus Burundi, mbe mu by'ukuri iyi aus isigura iki? Isigura iyo naje mva, iyo mva. Harimo iki? Harimo ikintu bita lieu, ort. Iki nayo ishivune navuze mba mu gihosha, mba mu cankuzo. In, c'est aussi cankuzo, gihosha, c'est aussi un ort, un lieu donc. Nabonye tumaze kubona deja dufatiye kuzo twari twahuye mugabo tutari bwigeze twihweza utu tujambo tugufi turafise mu by'ukuri en sens qui véhicule. Aus in sie renseigne sur le lieu. Ich komme aus, c'est le lieu de mes origines. Ich wohne in, naho mbaye, in le lieu. Bazita wiki le lieu ngaha ni local. Izi i bazita local prepositionen. Local preposition ngaha local murayibona harimo ijambo rya local, le lieu, l'endroit. Kidagi ni ort tubamwo canke aho ufise inzu canke aho usanzwe uba. Local. Ça n'a absolument rien à faire avec le lieu, le local. C'est plutôt à expliquer, à dire, à renseigner sur le temps. Le temps d'une action. Le temps d'une action par rapport à une journée. Mu gitondo, saa sita ku mugoroba mw'ijoro, canke kuwa mbere, kuwa kabiri, muri weekend, canke isaha. Bimwe twigera kwiga vya heure fixe, l'heure pile. Mbe dutangura ikiganiro ryari saa munani. Rero préposition, pour résumer muri iyi introduction ndiko ndagira, il s'agit d'un ensemble de mots
zihuriye sur une fonction grammaticale. Iyo nayo si yindi, iza en fait y renseigne sur ou bien le lieu y'ikintu muriko muravuga canke sur le temps. Sur le temps. Donc, si je peux en fait m'exprimer de cette manière, dit préposition, muraza kubibona de par leur forme n'amajambo magufi. Deja turabibona ngaha aus in mukanya duca dutandukira kuri izi zerekana en fait ikintu kijanywe n'umwanya temporal. Ce sont des mots novuga qui explicitent, qui renseignent, qui expliquent un lien, un rapport entre ibintu bariko baravuga. Ich komme aus Burundi. Ibintu bibiri bavuga jewe bakavuga n'igihugu ciswe Burundi. Ich komme. Ndushobora kuvuga ich komme Burundi. Oya, pour une meilleure et correcte communication grammaticale, il faut absolument qu'il y ait akandu gafatanya le verbe et ico kindi. Ich komme Burundi. Oh ja, ich komme aus Burundi. Ich wohne in Cankuzo. Ich wohne Cankuzo. Eka. Kugira ngo koko ube grammaticalement en forme, ubwirizwa kwikora ku kantu. La langue ifise akona kosa kandi ni preposition. Fonction grammaticale est on ne peut plus clair. Il définit un lien. Il détermine un rapport entre ibintu bibiri. Ich komme aus Burundi. Ich wohne in Cankuzo. Aha, n'ubwoko bw'amajambo bita preposition magufi, mugabo afise bien sûr forme yindi kandi gasigura ikindi. Aha, isigura le lieu, l'endroit. Ich wohne in Cankuzo. In isa en réalité yubaka neza, iswanya la présentation de ma communication. Ngombye kuvuga iyo mba Cankuzo, mba Gihosha. Oya, mba mu Gihosha, mba mu Cankuzo, mba mu Cankuzo. In nico iserva. Mwabonye kandi de par sa position, il est directement après le verbe. Entre le verbe nico kintu. Nahisemwo kubigaruka kuko nabivuze ikibintu twayibonye mu bindi bice by'ibiganiro byacu. Reka rero tuje en détail pour ce qui est de ibi bintu bitwa temporale prepositionen kandi tugintango kuko lo temporale preposition n'amajambo atari make y'ubwoko varié. Rero je n'aurais pas la prétention de dire ngo tugire twige lo temporale preposition zose ntivyokunda, ntibibaho, ntibishoboka. Ikintu cyose kirafise intango. Rero turaza kwihweza zibiri mbere zitatu, ama, na von bis. J'attire votre attention sur la forme y'aya majambo tugiye kwiga kwihweza tuyakurikirana dans leur contexte ingene akoreshwa. Ni ama, am, ni um, n'iyindi un peu spécial aho igizwe n'ibice bibiri, von
bis. Von bis. Rero kugira ngo dutangure icigwa kijanye na temporale preposition, reka duhere kuri izo zitatu. Mugabo mumenya mutibagira yuko ziri ubwoko bwinshi tudashobora kuzigira rimwe, tuzogenda rero turagira igice. Niba impejeje kugira aus in twari twabibonye, mugabo twari bwigere tuvyita uko vyitwa sur le plan grammatical. Twari bifashe comme étant une phrase toute faite. Ich komme aus Burundi, ich komme aus Deutschland. Mva mu Burundi, ndu Murundi, mva mu Budagi, ndu Mudagi. Canke ich wohne, lebe in Deutschland, ich wohne, lebe in Burundi. Twagifashe uko tutarondeye kuraba ibice bitandukanye bigize iryo ryungane rigufi ribaho. Ubu rero tugire turabe ibintu bitatu. Truamon ama von bis. Ico mwomenya co zisangiye su groupe su categorie. Sigasangira fonction grammaticale na signification. Izi zitanga umuco ku mwanya. Uyu mwanya nawo ukaba uri utandukanye, n'umwanya mu ndwi, n'umwanya ku munsi, n'umwanya ku masaha. Mugabo chaque contexte ijana na une préposition. Préposition donc, c'est un ensemble de mots qui sont en fait mis dans un panier de par le fait qu'ils partagent une même fonction grammaticale, à savoir servir de pont de lien pour soigner la communication sur le plan grammatical entre deux situations. Kuba na wewe, jewe mva mu Burundi, jewe mba. Ibi ini lokale. Ikindi kumbure mwomenya nuko atari ubu bwoko bubiri gusa buhari, locale na temporale preposition. Hari ubundi bwoko mugabo tutaza kugaruka ko muri iki gice. Tuzogenda turagira rero buhoro buhoro zimwe kandi buhoro kugira ngo tubone neza ubutandukane n'ubusa bwazo. Iruhande ya locale preposition, temporale preposition, hariho ubundi bwoko bw'amajambo bita preposition avec de manière générale une même fonction grammaticale. Mugabo ingene zitwa mu nkundire sindazivuge ngaha kuko haracari kare. Hari ubundi bwoko bubiri tuzobona kwari kugira gusa ndabibamenyesha. Erega nizi locale preposition ntazo turiga en détail, twaraziciye ko turengana. Uyu munsi kubera dutanguye icigwa kijanye na preposition, izi akaba ari preposition, ico gituma nahisemo kugaruka kuvyo twize natira votre attention. Teka kumbure kuri uyu munsi ngeze ngaho, ce n'était qu'une entrée en matière. Une entrée en matière qui va nous amener buhoro aho tuzobona en détail izi prepositionen twise bita temporale zikora gute concrètement, zisigura iki concrètement. Niyo twaheza ubu bwoko bwa temporale tuzoraba bwa bundi bwoko navuga buriho mugabo dushobora kubigirira rimwe. Reka rero ndabakengurukire gose ko twabanye muri kino kiganiro. Ndabifuriza kororanirwa, ndababwira nti naho ubutaha Imana ibahezagire.
Kazoza FM, be your own boss.